kuvuga ko hari ku abamenyesha amakuru gaca aravuga yuko n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere n'uwitwa Kazungu barekuwe kandi bobo bagirizwa ivyaha biremereye nko guhungabanya umutekano w'igihugu canke gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Ariko nagira ndamubarire yuko yaciye avuga ngo mbega Dr Sahabo na Christian Butoyi bobo ntibotaha. Nagira ndamuremeshe nibere ndakuremesheje kubera kurekura abanyororo n'umugambi ubushikiriza amanza bumaze igihe kinini barekura abantu mu mabohero atandukanye. Abo bambwiye ngira ngo nabuzi kubera ibubanza bararekuye, ibujumbura bararekura, mu ibohero ry'Igitega bararekura, imuyinga bararekura, mu gihugu cyose baguma barekura. Rero ntibarekura ngo nuko umuntu avuze ngo iki kimeze gutya canke gutya, baratohoza bakaraba koko ababikwiye. Hari n'abarekuwe kubera ivyaha bagirizwa ari bitoyi, hariho abarekuwe kubera bafunzwe bafise imyaka myinshi, hariho abarekuwe kubera babisavye kubera imvo zitandukanye. Rero ndamuremesheje n'abayavuze ubushikiriza amanza nibwo abashikira bakabona koko ivyo bavuga nivyo nta kabuza bazobarekura kugira nabo batezurirwe, na cane cane yuko uye ubushikiriza amanza ico buriko burakora ari ukurekura abashobora gutaha kugira ngo batezurire amabohero afise ibiharuro vyinshi. Yaciye sinzi ko nobandanya ku kibazo yabajije, yaciye avuga ati ku kijanye ni dossier yo kugandagura ababikira bo mu Kamenge hariho witwa Guillaume aheruka gufatirwa mu Butaliyano. Ati mbega uno munsi ubutungane bw'u Burundi buriteguriye gukorana n'ubutungane bw'Ubutaliyano. Mu migenderanire hariko ukuntu ubutungane bukorana mu gihugu iki canke kiri igihugu c'u Burundi n'ikindi gihugu haba harimwo idosiye nk'iyi iyo yavuze. Rero amategeko arakurikizwa, amaze gukurikizwa nta kabuza. Mu gihugu c'u Burundi nta kudahana ivyaha kirimwo, iyo icaha kigaragaye kiratohozwa hama kigahanwa. Rero bazoca baraba uko izo manza zitohozwa hama zikaburanishwa, hama leta y'Ubutaliyano icivugana n'u Burundi kugira ngo ijya dosiye ibandanye. Murakoze.